hakabaho n'urundi rugo rushingwa ari uko umwe yarambiwe no kuba kwa se na nyina, yarambiwe no kuba wenyene, akavuga ati reka ndongore. Urumva ko bitaba bishingiye ku rukundo. Ego hakaba n'ibice 19% aho babipfuza kuza bararangura bitagoranye y'imibonano mpuzabitsina. Murabona yuko ubu hari ikiza niko novyita cuko ingo ziguma zisambuka ariho zigishingwa, mbere hakaba n'ibibazo ati mbega vyoba bituruka kuki. Jewe amazina yanje ni Nisabwe Godelieve, abandi umuhinga yanonosoye vy'inyifato n'imibano bita mu psychologue clinicien et social. Inyigisho nkuko zari zatunganijwe na komine ya Mukaza, zari inyigisho zifatiye gutegura ingo nziza. Murabona yuko ari uguforma les formateurs niko novyita, les agents de l'état civil, kuko barya aribo basanzwe batanga inyigisho ku ma couple mashasha, ku basore n'abigeme baje gusaba kugira ngo bashinge izabo. Ariko rero turabaha inyigisho zizokompleta zirya basanzwe batanga, zirya zijanye n'ivy'amategeko y'ababiranye, amategeko agenga ingo n'imiryango, kugira ngo bababwire bamenye mbega urugo niki, bigenda gute, ikintu nyamukuru gikenewe co kumenya nk'umuntu agiye gushinga urugo ni giki. Murabona yuko ubu hari ikiza niko novyita cuko ingo ziguma zisambuka ariho zigishingwa, mbere hakaba n'ibibazo ati mbega vyoba bituruka kuki. Ubwoko bw'inkundo nkuko twagerageje kubica hirya no hino mu nyigisho, ingo zirashingwa mugabo hakagera aho zihura n'ibibazo ibi canke biriya. Umuntu wagerageje guca hirya no hino usanga mbega urugo kugira rukomere, hungu n'umwigeme bahuye mu buryo buhe, bashinze urugo gute, kuko ahayeshi dusanga uburyo bahuyemo kugira ngo babane kiba kimwe mu bituma kandi kinakomeye, bituma urugo rudaheza ngo rukomere, kuko ubundi urugo rutegerezwa guhagarara ku rukundo, rugashingira ku rukundo. Ego ariko twagiye nkuko mwagiye muravyumva, ubwoko bw'inkundo ni nyinshi. Hariho ingo zishingwa kubera umuhungu n'umukobwa bateranye inda, ego ubwo n'urugo rwa mbere. Hakabaho n'urundi rugo rushingwa ari uko umwe yarambiwe no kuba kwa se na nyina, yarambiwe no kuba wenyene, akavuga ati reka ndongore. Urumva ko bitaba bishingiye ku rukundo, ari juste kugira ngo uve muri ubwo buseribateri. Hakabaho n'undi avuga ati hako mpfa ntavyaye reka nubake urugo. Ego rero ubuhinga buravyerekana yuko abo barongorana kubera les grossesses ni ibice 4%, hanyuma abarongora kugira bave mu nzu za ba se na ba nyina ni ibice 5%. Ego kandi ubuhinga burabandanya bwerekana yuko ibice 12% navyo ni ivy'abarongorana kugira ngo ntibafe batavyaye. Ego hakaba n'ibice 19% aho babipfuza kuza bararangura bitagoranye y'imibonano mpuzabitsina, ngira ngo baba kuza baraja guparapara hirya no hino. Hakabaho n'ibice 13% babanka kuba bonyene, bakagomba ati akikangura nko mwijoro akavuga ati iyo bamubona ari ingamaye n'umugore canke banaringamaye n'umugabo, urumva ko aba yanka kuba wenyene. Hakabaho rero n'ibice 18%. Rumwe nuko gushinga urugo ari umuco ndundi, umuhungu yakuze, umukobwa yakuze, abavyeyi basigaye biteze yuko ashinga urwiwe. Hariho rero abaca bashinga urugo ari juste kubera umuco. Abahinga barasubiye barerekana yuko ibice 29% vyonyene arivyo
bigize amakupure canke abashinga izabo bishingiye koko ku rukundo. Ukuvuga ibindi bice 71% aribo twagiye turadondagura usanga bitashingiye ku rukundo. Ivyo rero bigaca biba inkomoko zishobora gutuma ingo zidakomera, kuko urumva ko ziba zashinzwe kubera izindi mvo, ntiziba zashinzwe koko nuko umusore yakunze umukobwa kumukunda yakumukunda, ahubwo biba vyatumwe n'izo zindi mpamvu. Kuko nk'uwo avuga ati ndongore kugira simfe ntavyaye, ni ukuvuga hoba harigeze igihe avuga ati ndipfuza kurongora mugabo uwo ngomba kurongora ntawe mbona, canke akaresha canke akareshwa, mugabo woye yifuza ntamuronke, hakagera isaha avuga ati jewe uwoza wese twojana juste kugira simfe ntavyaye, juste kugira wa muco ndundi wacu wo kurongorwa simfe ntawushikije, juste kandi singume munzu kwa papa, singume munzu kwa mama, nitwe ko narongowe, ati uwoza wese twojana. Inkurikizi muravyumva yuko inkurikizi zitabura, kuko urumva ko batabanye bashakanye mu bisanzwe. Rero mw'ico gihe n'akantu kose kadodoretse barashobora kugapfa, kandi uza usanga meme les responsabilités, umugabo yategezwe kwasima nk'umugabo, umupfasoni akasima nk'umupfasoni, avuga ati muca mwumva yuko zishobora gucumbagira kubera tutavyubakiye ku rukundo. Mwumvise yuko urugo rurama rwubakiye ku rukundo. Rero nk'umuhungu iyo ashitse kuri iyo stade yo gukunda, arabanza akidantifya umukobwa, agahura n'umukobwa koko akavuga ati uyu mwigeme nomushira mu nzu yanje, noryoherwa, noba amahoro. Mugabo ukaza usanga agiye kumuresha par malchance, umukobwa aramwankiye. Urumva ntaba ari we rukundo rwa mbere rwiwe. Ni ukuvuga uwundi azoresha mu nyuma, hari aho atazoza remplace valablement uwo wa mbere yakunze ubwa mbere, bivanye n'icari catumye akunda uwo wa mbere, arapfa kuvuga ati reka ndawundi ncagura. Urumva ntaza areponda directement ku ntuzeye, ku makaragiteri canke ku bintu nyamukuru vyari vyabaye ishingiro wo gucagura uwo mukobwa wa mbere. Ivyo rero birafite amakonsekansi, kuko urumva abatwaye umukobwa atari yarakunze ubwa mbere, atari we rukundo rwiwe. Co kimwe n'umukobwa nyene ko kuko arafita amarangamutima yiwe, akagira uwo yifuza, uwo akunda, ati jewe ntunyambagije nomemerera, mugabo ukaza usanga ntibikunze. Rero no kuvuga haragera stade avuga ati ntaco reka nemere uwundi malgré que hariho uwundi mbona yuko ambagije canke mbona yuko ampropoje kugira ngo dushinge rwacu nomwemerera. Iyo bishitse umukobwa akabengwa yakunze, kuko haraho baja muri processus bagakundana bakagera wanashimana kure, hanyuma habiki bikahinduka, ukaza usanga uwo muhungu arahevye uwo mukobwa canke umukobwa arahevye umuhungu, ukaza usanga navyo biba facteur yo kugira urugo rundi azojamwo canke uwundi azemera ntareponde directement kuvyo yifuza. Ukaza usanga rero urugo rwabo ntirugenze neza, ari nayo mpamvu usanga ibintu vy'aba ex usanga bihari, kuko hari igihe umuhungu iyo yarongoye yarakunze ashika nko mu rugo akavuga ati narahomvye, ngira ngo nuko natwaye uwo ntakunze. Ukaza usanga babandi baragiraniye amaretrouvailles par exemple, umwe ari mu rugo iwundi mu rugo iwe, mugabo kubera bigeze kuba baririye kandi bari bayiriye bo kuparamo, nubwo vyashitse bivanye n'izindi contrainte canke n'andi makosa yabaye hagati yabo, ukaza usanga ntibashoboye kubana, rero bagashobora kugira amaretrouvailles, ukaza usanga rero ikibi kibandanya kwiyongera, n'imiryango igasambuka.